ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro, ndi niteka ntangere ryo kuguha ikaze nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni ici31 kikaba ici11 c'ivyigwa vy'imigenzo, ni cambere c'ivyigwa vy'amayagwa mu ntambuko y'amajambo gishinga ntahe. Ni cigwa c'imigigwa yo gukwa umugeni. Iki rero ni kivi c'imigenzo, kikaba kandi kivi c'amayagwa, ni semo ya kabiri y'imigenzo, imisi mikuru, isemo ya mbere y'amayagwa, ijambo rya gishinga ntahe mu misi mikuru, isize ya mbere ugukwa, iburi rya mbere intangamarara. Ubwa mbere na mbere imanza nza gukoresha muri kino kiganiro ni imanza maze kujamwo aho nabaye umushinga ntahe avuga ijambo haba ku mukobwa canke ku muhungu, canke imanza nagiyemwo ndi ntarambirwa n'umwe bita mu gifaransa maître de cérémonie canke master ceremonies mu congereza. Imanza hanini nkoresha ni zibiri, n'urubanza rwa Eric yakoye Emmanueline, hanyuma na Delare Adelin yakoye Nathalie Lidi. Intangamarara ya kabiri, indimburo y'ugukwa. Ugukwa ni izina mvarivuga gukwa, wongera ko integuza rikaca riba irivuga zina canke izina rivuga ry'umuvugire wa kigenze. Ivyo biraba no mu zindi ndimi nko mu gifaransa amavuga coucher, lever, manger, pouvoir na savoir, uyahaye integuza arico kiranga zina baca bavuga ngo le manger, baca bivuga ukurya canke gufungura. Le lever du soleil, uguseruka kw'izuba. Le pouvoir, ugushobora canke ugutwara. Le savoir, ukumenya, ukuzi canke ubumenyi. Ugukwa rero gicagagurwa gutya, ni u integuza, ku ni inyitangizo, ko nukuvuga ke na o yakatuzo gatwe ni itsitso ry'irivuga gukwa, na a agasozo k'igikenurwa kiri mu rivuga gukwa. Iyo o rero iyo ihuye n'irindi jwi rivuga ikihinduka we, naho cyo tuvuga ngo gukwa. Nico kimwe no kumwa. Muri vuga gukwa ndonka amajambo 253. Hamwe abarundi bavuga ngo ikirundi ngo kirakenye, ikirundi n'ururimi rufise amajambo menshi cyane. Aya majambo 33 nayo mfuye uko ntoye: databukwe, gakobwa, gukobwa, gukoranura, gukoranurisha, gukoranuza, gukosha, gukwa, gukwana, gukwanira, gukwera, gukwererwa, gukweshereza, gukwesha. Mu bikweshi ni ku mutumba Muremera mu gacimbiri Rutongati mu Giheta ca Gitega. Igikwerere, inabukwe, inkwano, kwikoranurira, kwikwa, kwikwanira, kwikwera, kwikwerera, mabukwe, mukobwijana, mukweje, murorunkwere, sebukwe, ubukwe, umukobwa, umukobwabo, umukobwanje n'umukwe. Ni amazina, ni amajambo 33 mejeje kuvuga. Umuvyuka wa kabiri, imanza z'imbere y'ugukwa. Imbere y'uko urubanza rw'ugukwa ruba haba habaye ibikurikira. Ikintu ca mbere gikorwa, umusore yabageze mu bigero ari gikwerere, umukobwa nawe yaba yarakumahaye, umuhungu yaba afise nk'imyaka iri hagati ya 18 na 21, umukobwa nawe yaba ari hagati ya 16 na 19. Ubwa kabiri,
umusore yaba yarabonanye n'umwigeme canke umuryango wiwe waba warabonye ahantu hari umwigeme basanzwe bahana abageni kera baba batarabonana n'ubu hariho ababana batari bwabonane kuryama naho waba ari umuziro uzigwa. Aha muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho ibiganiro bitanguye kuza biraba ugasanga umusore ariwe n'umukobwa ariwe nta numwe arabonana n'uwundi bakazohura ku munsi w'ubugeni. Burya rero imico kama y'abarundi ari imico myiza cyane, umviriza n'abazungu bamaze kubona yuko imigenzo yabo igoye batanguye gufata imigenzo yacu yo muri Afrika. Hanyuma kazubona baraje ivyo nihahe imyaka 50 ivyo bintu biba bazovuga ngo umuco kama ngo muri Amerika, kandi twege mu Burundi wari usanzwe uriho. Itegereze neza ya mbere, imiryango yose ntihana abageni. Igituma nuko haba harabaye nk'ikintu gituma imiryango idasabana abageni. Imiryango idasabana ni imiryango ikaza ishavu, imiryango ikaza kwihora, imiryango y'abadasotorwa, imiryango y'intagondwa. Nukuvuga umugore yamuka mu muryango w'intagondwa, umuhungu akamuka mu muryango w'intagondwa, bo bana gute? Umugore yamuka mu bantu bakazishavu, umuhungu akamuka mu bantu bakazishavu, umva bo bana gute? Inkuba zibiri ntizisangira igishu. Ndi kuri cya kindi cya kabiri, umusore aba yarabonye umukobwa, none umusore yabonye umugeni yarabwira se, sakabwira nyina na inasenge bakagenzura uwo mugeni. Ubwa kabiri, uwo mugeni abonwe na se naho barabwira umusore ko bamuronkeye umugeni. Ntaco vyamutwara kuko umukobwa kuri yaroye akurira mu muryango kandi umwana subumwe. Ubwa gatatu, umukobwa nawe nyene yarashobora kwironderera umugabo, yaca afata umugambi wo kwicisha aho yabonye umusore akunda, canke akahaca bugorovye ngo uwo musore amuvugishe amusabe kureka kugenda bwije, araye naho akayagwa. Urazi ko bavuga ngo umukobwa nakarago kabaraye. Ubwa gatatu nukuvuga imbere yuko urubanza rwo gukwa ruba haba harabaye uruvugano. Ubwa kane haba harabaye ugusaba irembo. Ubwa gatanu haba harabaye urubanza rw'agatutu. Ubwa gatandatu naho haca haba urubanza rwo gusasigwa, ugusasigwa ibirago canke urubanza rwo gukwa. Ubwindwi baba baratanze indagano ariko kwitwa ugutarikisha ibitoke, ugucisha amasaka canke ugucisha uburo. Ivyo navyo nzobivuga hanyuma. Iburi rya kabiri, abaza gusasigwa ibirago ni bande? Abaza gukwa ni bande? Umuvyuka wa mbere, ibukwe canke ibusore canke ibugabo. Haza umusore, umuraganyi, abasore n'abigeme burunganwe, abavyeyi, umushinga ntahe avuga ijambo iyo atarise arivuga, inasenge ntiyahara na rimwe iyo akiriho, niyo baba batumvikana na se w'umuhungu yabwiriza kuza. Umuryango nyene waraza, kiranga Imana iyo iryo banga ritahawe se canke umukuru mu muryango nawe nyene ntiyahara. Umuvyuka wa kabiri, ibugeni, ibukobwa, ibugore. Haza nde? Haza umukobwa, ivyo nibisanzwe. Haraza umuraganyi, haraza abakobwa burunganwe, haraza abavyeyi, haraza umushinga ntahe avuga ijambo, haraba ntarambirwa umuteretsi mu kizungu twiyita maître de cérémonie canke master ceremonies kumwe nabivuga. Inasenge ntiyabura niyo yaba atumvikana na se w'umukobwa. Ubwo bugeni bwaca buba intango y'ukumvikana kwabo bavukana. Umuryango nawe nyene waraza, na kiranga Imana nawe nyene yaraza. Iburi rya gatatu, ivyo bajana gukwa arivyo vyitwa ibisabisho. Irivuga ni gusaba ricagagurwa, integuza, ku inyitangizo, sab itsitso ry'irivuga gusaba, agasozo k'igikenurwa kiri mu rivuga gusaba. Ibisabisho ni ibintu biboneka canke amajambo avugwa
ngo umenyeshe uwundi muntu ko hariho ico yoguha wewe usanzwe ukeneye. Ibisabisho ni ibintu bigufasha gusaba. Harya rero abakoroni cyane cyane abapatiri baje bakaca bafata ibisabisho bikaca bitwa ibintu gusenga. Ibisabisho byari ibintu bikoreshwa mu kuja gukwa. Umuvyuka wa mbere kera mu gukwa haba ubwa mbere inkwano yumvikanywe. Abakobwa bakobwa kubiri. Hari abakobwa bakobwa inka n'abakobwa bakobwa ivyuma. Kera nta muntu yakobwa inka imwe. Uwakobwa nke zaba zibiri, inyana n'imfizi. Naho rero batanga inyana n'ishuri canke inyana zibiri. Ubwa kabiri ivyuma bumvikanye aho baza gusaba irembo. Nari navuze ko urubanza rwo gusaba irembo nzoruvuga hanyuma, nivyo nzoruvuga. Mugabo gusaba irembo niho bumvikana abavyeyi b'umuhungu n'abavyeyi b'umukobwa bakumvikana inkwano ingene zingana. Bazumvikanye ko rero nizo nkwano bazana ku munsi wo gukwa. Abakobwa ivyuma rero haraza amasuka, indyankwi ariyo shenyo. Kubisanzwe indyankwi ariyo shenyo nico cuma cari kizimvye cane, mugabo nta muntu yagikwa conyene atatanze isuka. Ubwa gatatu barakubutare canke umujumbu. Ubwo butare bwaba ari ubwo kuzocurishamwo ivyo vyuma, ivyo bipfuza nk'inyerere, nk'imiringa n'ibindi. Barakwa kandi imiringa y'umujumbu. Barakwa kandi inyerere z'umujumbu. Nta nzahabu zaja gukwa umuntu asanzwe. Ubwa gatandatu inkwano zarimo kandi amapfundo. Zaba ari impuzu z'inyambarabami zakomwe ku buhinga buhanitse. Mu mpera y'ikiganiro ngusezera nguhezagira mvuga nti urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryopfupfahariza. Nukuvuga ngo mvuze ngo urakagira ipfundo, nukuvuga urakambara impuzu nziza cyane yakomwe ku buryo buhambaye, hama iryo pfundo rikakubera. Hariho n'ikiganiro cyo kuri YouTube navuze nti abantu bose bambaye ntibabegwa. Hariho abambara bakabegwa n'abambara ntibabegwe. Ubwa gatatu mu bishabisho haraza kandi inzoga z'imitumbugwe ziri mu mubindi arizo bita kandi intwagwa. Intwagwa ni integuza, ne inyitangizo y'umugwi w'icenda canke w'icumi. Ari intwagwa imwe ni imwe, ari intwagwa nyinshi ni w'icumi. Twara, te na we na a na re ni itsitso ry'irivuga gutwara. Uribuka hariho ahantu hitwa gatwaro. Ingobotozo, agasozo. Nukuvuga inkono ushobora gutwara ku mutwe ukayambukana imirambi. Izo nzoga zaba ari iz'inkono. Haba harimwo inzagwa, nukuvuga inzoga z'ibitoke. Haramwo kandi n'indimano arizo kandi zitwa impeke. Itegereze neza ya kabiri. Uribuka ko bavuga ngo washitse ntibahuye na mperanyi yaheranye inzoga n'ijambo. Mperanyi nukumva ibintu bibiri. Ubwa mbere nugutsitara mu nzira hanyuma ukamena iyo nzoga. Wari uyitwaye ari imwe ntushikane iyo nzoga, nta n'ijambo waheza ngo uvuge ushitse iyo wari witezwe. Warateterwa gusa. Ubwa kabiri mperanyi n'ahantu mu gahinga abantu bagiye gukwa canke bagemuye batereka inzoga bakanka kuzishikana. Kwari ukugira ngo nibataha bataroza inzoga zikwiye banywa bace baronka izo baza kumuza amate bavuye muri urwo rubanza. Ivyo rero babigira mu rugo ruzwi ko rwimana inzoga vy'agatabi. Igisabisho ca kane ibisimbo arivyo bikemanye. Ibisimbo biri kubiri. Hariho ibisimbo vyazamwo ibiribwa, hariho kandi n'ibikemanyi vyazamwo inzoga y'inturire canke insongo. Itegereze neza ya gatatu. Uribuka ko ata mugabo yikoreye igikemanyi. Kirazira mu muco kama. Naho hoba ari mu gikorane nta mugabo yikorera igikemanyi. Harimwo ibintu biremereye muri ico gikemanyi, barabikurayo bakabishira mu mufuko. Hanyuma bagira abashike bakabisubiza mu gikemanyi bagaca bagiha umugore
canke umukobwa acikorera. Jewe namuka ku mutumba wa Muremera. Umutumba wa Muremera uri mu gihe tagiye tumwami n'abagabo. Twewe twari dufise inshuti Ishombo Ikarusi. Nukuvuga ko twarengana umutumba gw'Ingiri, tukarengana mu Gisarara, tukarengana mu Gishuha, tukarenga Gasunu, tukatujabuka uruzi, tukabona gushika rero Ishombo. Hari kure. Iyo rero hariho igikemanyi, hariho ibintu mawe ashiriye mwene wabo Ridwina w'Ishombo, nije nagenda ndavyikoreye. Hanyuma turenze uruvubu hajya bita kuri Pompeka, tuharenze tukadusubizamo rero vya bintu nagenda nikoreye, tukabishira mu gikemanyi kikacikorera mushikanje Pascaline Habonimana, canke bikikorera mushikanje Hakizimana Bazire. Mugabo jewe nta na rimwe nigera nikorera igikemanyi ngo ndagishikane. Barakuramwo ibiri mu gikemanyi nkavyikorera bisanzwe, hanyuma igikemanyi kikaza gushikana umwana w'umukobwa. Ivyo nivyo jewe nabonye iwacu. Igisabisho ca gatanu, mu Mugamba barakwamwo inkangara zipfundikiye umwana na nyina nka kurya inkoko zipfundikirana. Igisabisho ca gatandatu, barazana kandi n'inkoko nziza zirimwo ibintu vy'agaciro ntangere. Umuvyuka wa kabiri ubu mu 2020 mu gukwa habiki. Itegereze neza ya kane. Mvuga ivyo duhurirako mu mihana mu Burundi, mu bisagara vya Bujumbura, vya Gitega, vya Ngozi, vya hehe, nibyo ngaha mu mahanga. Kandi mvuze mu mahanga nukumva jewe imanza nagiyemwo, izi Ottawa, izi Montreal, izo muri Pennsylvania muri leta zumwe za Amerika, izo muri Connecticut muri leta zumwe za Amerika, izo muri Florida nagiyemwo. Ubu rero haraba inkwano bumvikanye igihe kitazwe, kuko kera bazumvikana kuri gwarubanza navuga. Ubwa kabiri imibindi yaragabanutse. Ubu inzoga ziza mu mibindi y'ishanda yitwa ibidumu canke ikibido. Raba na mwebwe ingene nyene cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene agemuye atwara inzoga mu kidumu. Iryo jambo ikibido rivuye mu Gifaransa bidon. Ubwa gatatu haraza inzoga mu makarato canke mu makaziye. Ayo majambo amakarato n'amakaziye avuye muri mu Gifaransa ngo carton na kaziye. Ubu bwa kane muri izo nzoga harazamwo injabuka, imivinyu n'amawiski n'amavuduka, biravana n'umuntu ari karakwa muri bino bihe. Ubwa gatanu haraza ibikemanyi vy'indya n'inzoga nkuko mubibona. Ubwa gatandatu harashobora kuza inkoko ntoya irimwe ibahasha y'amahera y'inkwano. Niyo baba barayatanze kera kugira bategura urubanza, iyo nkoko canke ico gikemanyi ntigisiba na rimwe. Iburi rya kane imigigwa yo gukwa rero. Murantegera neza mwa Barundi muri ko murankurikirana. Jewe sinumva ko ndumukurambere gose, mfise imyaka 53 n'amezi kumbure agomba kwira 6. Mugabe ivyo niko ndavuga nivyo jewe nzi nabonye. Itegereza ya gatanu. Nza ndavanga ivya kera n'ivyubu. Ku vyubu naho nyene ndavanga ivyo mu mihana iwacu, ivyo mu bisagara n'ivyo mu mahanga nka kwa kundi nyene. Kandi vuze mu mahanga naho nshikana amaso muri Canada na leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'ababwira. Ubwa mbere abakwe bashitse barabakira. Aho barabakira imibindi, ibidumu canke amakarato y'inzoga. Ubwa kabiri barabakira ibikemanyi n'inkoko. Ubwa gatatu barabakirira amagaba. Aha rero hagabiri. Amagaba barayazana kandi amagaba barayatanga. Uribuka ko umushinga ntahe nagize ikiganiro cyo kuri WhatsApp mvuga umushinga ntahe. Kubisanzwe umushinga ntahe no muntu atakamara afise kera, no muntu w'imigeso mbi, no muntu w'umwenzi. Nukuvuga ni vya bindi biyita aba échangiste. Umushinga ntahe rero aji wawe akaza afise igaba, nta muntu yabaje guhumbisha mu nzu. Umushinga ntahe aje afise igaba, nta mutima mubi yaba azanye. Yamara umushinga ntahe asize igaba hanze
iryo cumu akarishinga, urumva ko yaba yinjiye kuraba umupfasoni wo muri iyo nzu. Hanyuma nawe uri umugabo w'uwo mugore ugasanga hariho icumu rishinze kw'irembo, wagira ibintu bibiri, waca wicara iruhande y'iryo cumu ukarorera ko baheze ivyo baheza, hanyuma akaza agusanze ngaho wamubwiye ko biheze ntazoheza ngo agaruke, canke ushaka nawe ukaca umwihora ukaca ugenda nawe kurishinga iwe. Niko novuga, nihajya bavuga ngo umwana ngo amenywa na nyina. Ubwa kane barakubita inyana ije gukwa canke bisuguru basanzwe bazanye, mugabo iyo suguru ntiyaba ari yo gukwa. Naho navuze ngo barakubita inyana, bakubita inyana n'ishuri canke bakubita izo nyana bazanye. Itegereze neza ya gatandatu n'iyindwi. Mu mahanga hama hariho inzoga ziherekeza inkwano, ni nkeya mugabo ntizibura. Nico kimwe no mu Kirundi, abanyagisagara ca Bujumbura, ca Gitega n'ahandi za Ngozi, abo batabigira barakwiye kwikebuka. Haraza n'izindi nzoga y'amajambo ageze. Ubwa kabiri barabicarika bakabaza Imana, babaha indya n'inzoga nkeya bumuza amate y'urugendo, bikaba ari ivyo bavugirako amajambo. Abasore baba baje gukwa bigenza gutatu. Ubwa mbere, kera abasore n'inkumi burunganwe baguma hanze kw'irembo, niho babashirira inzoga nkeya n'indya nkeya kuko baba bashonje. Baza mu rugambiriro ari uko bemeye ko umugeni bamufise kandi bazomutanga. Baca bicara mu kibanza cabo, umusore agashikira mu kibanza ciwe. Ubwa kabiri buba mu gukwa, umusore n'urunganwe barinjirana n'abakwe, mugabo umusore akicarana n'abandi bazananye gushika bamuzanira umugeni yashimye kandi yakoye. Ivyo byarabaye kuri Derare Adele Ndikumana, akwa Nathalie Lidi Iriza, biraba no kuri Jimmy akwa Bera Carmel Intinahazwe. Ubwa gatatu abasore n'urunganwe bashika bicara mu bibanza vyabo, hama bakarorera ko umugeni yashimye aza kuhamusanga. Ivyo byarabaye kuri Eric Nzisabira akwa Emmanueline muri Erie muri Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwa gatatu baraterura intango y'urwagwa n'intwagwa y'impeke. Ivyo biba mu Burundi no mu Kirundi. Ubu nta ntango bazana, ni kibido c'amaritiro 50 bazana, kuvuga ni runini ya cane. Baragishishira, yamara iyo ntango n'intwarwa hari igihe abakwe basanga bayiteretse ngaho. Ivyo nibishika. Ubwa kane bahejeje guterura iyo ntango n'intwarwa, ntarambirwa, umwe navuga ko ari master ceremonies canke maître de cérémonie, acava hasi agasabanye n'urugo abereka abashitsi. Akarero ntanga n'ugukobwa kwa mushikanje, umubana kazi canke umusongore kazi Hakizimana Bazira mwene Ndimurigo, agakobwa n'umuhanza Nsengiyumva Omer mwene Ponsiano Sindimwo. Uwo ntarambirwa arava hasi akavuga ati, jewe hamvuye hasi bwa musavye umusongore ariwe Mumana Ndimurigo. Uru rugo n'urugo ruganwa n'abantu. Aha ngaha abantu bama bashandamye nk'uku. Yamara no munsi haragaheta, haje abantu nyabantu tutari tumenyereye kubona. Nico gituma nagira nsabe serugo umusongore Ndimurigo ngo yigore ahebe ivyari mugoye, avyaguruke atwereke abashitsi. Umushinga ntahe yagenywe n'umusongore Ndimurigo aca yishura ijambo. Itegereze neza y'umunani n'icenda. Kera yaba umugabo aserukira umuryango w'Amana yavuga ijambo mu izina rya dawe Ndimurigo. Nta se w'umukobwa yavuga ijambo kuko ntiyashobora gushora umukobwa wiwe ku mugabo. Ntiyashobora kubahuka gufata umukobwa wiwe ngo amuhe umugabo bazoja gukora ivyo bakora mu rugo. Uribuka imwe mu nsiguro z'umupfasoni n'umukwe. Nukuvuga umuntu umupfisoni mukamurekerana umukobwa kandi ahumba n'umukobwa wanyu. Nukuvuga ko mubisukako uruho rw'amazi. Uribuka kandi ko se w'umukobwa ataja mu bugeni bw'umukobwa, ntiyashingira umukobwa. Se w'umukobwa yaza kuja iw'umukobwa mu rubanza rwo guca mu marembo.
naho rero umukobwa yapfuma atangwa na se wabo. Uribuka kandi ko se w'umukobwa ntashobora kwinjira mu nzu y'umukobwa. Hariho n'indahiro ngo ni inzu y'umukobwa wanje, bikavuga ko umugabo yinjiye mu nzu acagaba ibiriho vyose, ababaye serugo. Ntiyoba rero serugo mu nzu y'umukobwa wiwe. Ijambo rero rivuzwe na data wacu ntitanguranwa yociye avuga ati: tugira amahoro. Nk'uko ntarambirwa ryakiye abivuze, hano kwa Ndimurigo hama abantu. N'umuco kama w'abamana wo kwakira abantu. Hano rero turi mu rugo rugendwa, turakira abashitsi batugendeye, na kare urugo n'urugwingata. Yamara mbaye nka ntarambirwa ryakiye, abashitsi buno musi sindabamenye. Naho biruko nta musunikano, burya nibaronka kabero baratwibwira, batwidondore tubamenye, tuzirikane n'ikibagenza. Aca hesha amahoro. Umushinga ntahe w'ibukwe nawe no kuvuga se w'umuhungu Ponsiano sindimwo, canke userukira umuryango aravyaguruka akavuga ijambo. Ijambo yovuga ryoba kubiri. Hari abavuga inka n'abavuga umugeni canke umwana. Ubwa mbere abakunda kuvuga inka n'abatutsi. Abahutu babihuture, abahutu b'intara zigwiriyemwo abatutsi bazi ivy'inka, canke abahutu bagiye gukwa mu batutsi. Baca rero bakoresha amajambo n'amaganirwa yose ajanye n'ubugabire bw'inka. Ayo majambo ni nk'ibihengeri, igitumba, ikigangara, indongoranywa, ingwati, inka, inkoni, inyana itarakura, ishashi, ishuri, ugushirako iparati, isobanwa, ukugisha, ukugororera, ukokora, umukuzanyana, umuvumba, umuyonga, umwungere, uruhongore, urugo, umuyaya, n'ibindi n'ibindi. Kandi uwuje gusaba inka muntu yifata nk'umuhutu, umuntu muto cane ataca ashoboye. Yifata bugererwa aje gusaba sebuja none ashirwe mu muhango. Iyo mvugo aho ndivugira jewe ibisubiza hasi cane uwusaba, kuko yifata nk'uko umengo ntacamaze. Bigomba gushusha n'imvugo yo kwihutura. Nta kibabaje nk'umushinga ntahe atazi y'ivy'inka bitaye umutwe akaja gusaba umugeni avuga ko agiye gusaba inka muntu. Ahuye n'umugamba avyumva neza, aramuzembagiza akamuraza kukabajende, aza kugabana iyo nka muntu nyene akuye agaca irya nino. Imanza zose njamwo tuba twavuganye imvugo dukoresha. Aba kabiri bakunda kuvuga bavuga basaba umugeni. Abo n'abahutu badashaka ivyo vy'inka n'ubugererwa. Nimvugo igwiriye mu ntara z'abahutu kuruta. Aho havugwa imvugo isanzwe yumvikana. Amajambo akoreshwa ni: aho uwo mwana yahora aryama hasigaye ikinogo, aho yahora bagiye kuba bakene amaboko yiwe. Muri urwo rugo harabigeme benshi, uwo bavuga ntazwi. Uwo mwigeme ni mukobwa inka, uwo mwigeme ni mukobwa ijana. Uwo mwana niwe yasenya akavoma, umwana ntarakura. Uwo mwana yarakurikiwe n'abana bakundana none ntibamwigungane. Uwo mwana yari kirumara mu muryango. Uwo mwigeme yambikwa impeta mu kibanza c'iparati. Sindimwo Ponsiano yoca avuga ati: tugira amahoro. Uru rugo turaruzi kuko nirurangiranwa mu kwakira abantu, mu gutanga indero runtu, na cane cane mu kurera no kuramura abana b'indero n'imico kama. Aha rero tugenzwa n'akantu katubakiye ku mutima. Aha ni mutubona uku umubindi ushira uvyimvye. Muti none iyo ntimba imeze ite? Neza na neza ndafise umwana w'umuhungu ataca gikora muhira. Turamukora ngo aje kuvoma, tukamuraba akaturaba. Turamukora ngo nsengi yumva, genda kuragira akitozi yaja. Turamukoma ngo tumuhe isuka ngo aje gukenura, amaboko akaregarega. Twagira ngo nubunebwe none ndatumugaburire naho nyene nterumbone. Akagafira bikanka ko birenze ururinga.
twamubaza igituma ururimi rukanka kugoboroka, niko gutuma rero Inasenge bamutubarize. Uwo musore rero Nsengiyumva yamwishuye ati jewe umuhanza Nsengiyumva wigashingwa mu Rutegama rwa Muramvya, Nsengiyumva wa sindimwo wa Nyawemera, ngwaye umwigeme wo mu bamana ari basongore bo kumuremera wa Giheta ca Gitega. Uwo mwigeme Hakizimana ni Hakizimana wa Ndimurirgo wa Ndemera. Nsengiyumva abwira Inasenga ati uwo mwigeme ni data ya munkera, nzoca nkiri ingwara ngwaye nsubire kuba umuntu, kuko ubu narapfuye ngenda. Twibajije ko uwo mwana avuga ibyo atazi. Mugabo tubajije impiri inyoni tukaja mu vyambo, twasanze uwo muryango w'abamana ubaho. Uwo Ndimurigo ariho, mbere n'uwo mwigeme Hakizimana arabaho. None ntabaraje kukabaje nde? Aha tugenzwa n'urukiza rw'umutima w'umuhungu wacu. Uwo mwigeme akaba ari hagufi, ni mu muduhe umuhungu wacu, imiryango inywane. Hakurya mu Rutegama twavuye Nyabumwe, na Nyabumwe hakuna mu Giheta twaje gusaba umugeni. Kana twebwe twaravyaye azoba ari umwana aje mu bandi, ntitugira amahoro. Abashinga ntahe baca batangura kuyaga rero, kuko kwa Ndimurigo baba bumvise ikigenza abo bantu. Amajambo acavugwa ni nkaya: gusaba inkwano arivyo bisabisho. Ibisabisho ni izina ricagagurwa: I integuza, B inyitangizo, sab itito ry'ivuga gusaba, ish ingobotozo rufasha, o agasozo k'igikenurwa cavuye mu itsitso sab ry'ivuga gusaba. Kera barasaba igiseke bashiramwo ibisabisho, navyo vyaba ari ivyuma, nukuvuga amasuka y'injojo, imiringa, inyerere, umuyo, urukero n'indyankwi. Iyo bagaye inkwano bavuga bati ni ivyuma tutazi ingene bicugwa. Itegeze neza y'icumi. Niyo mvugo yagumye mu mvugo yo mu isoko, baguciriye nk'ibihumbi 30 vy'amarundi ku kivumvu c'amavoka. Utanze 15 nyene amavoka acavuga ati ni ivyuma, kandi kubisanzwe wari kuramuha inoti gusa. Mu bisagara vy'u Burundi igiseke bashiramwo amahera y'inkwano baracizanira. Amahera abari mwibahasha, barazana amashurwe baragaba, mugabo nta ukwa imodoka. Mu mahanga igiseke bashiramwo amahera y'inkwano baracizanira. Amahera naho nyene abari mwibahasha, barazana amashurwe, barazana inzoga nkeya ziherekeza iyo nkwano. Baragenda bagaharura y'inkwano bayitanze, baca bagenda bagaharura inkwano. Hariho n'imiryango idaharura amahera kuko bazi neza ko batobahenda. Ivyo ni vy'ubu aho bakwa amahera, kera barabona ivyo umuntu nyene akoye. Itegereze neza y'11, 12, 13, 14, 15, 16. Hari igihe atankwano yabaho. Ibituma bikuru ko inkwano itabaho nibi: iyo umukwe akenye itunga mugabo agakenuka urukundo n'imigenzo myiza. Iyo umukwe ari umushumba bagashaka kumushingira umukobwa wa sebuja yarashumbiye. Iyo umukwe atanze indagano ko azokwa mugabo ko ico gihe ataburya afise. Vyaba cane cane iyo umukobwa kuriwe bakankako avyarira muhira. Iyo umusore ari umuhungu w'umwimukira, abajyango bo ku mutumba yagerereyeko barakorana bakarondera umwigeme bazobana. Iyo ari umukwe wo ku ndaro, mugabo uko bigenda kose nta mugore yaja kubaka badatanze akantu na gatoyi. Ico gihe baca batanga iminoni ijishe mu ngagari. Bayijisha mu ngagari kuko yavura amaso. Bayijisha mu ngagari vura amaso ngo agume abona neza uwo mukobwa arongoye adakoye, ngo agume mubona neza mbere naho ikibano gikengereza ngo ntazobure kumukwa. Bagarutse guharura rero, umushinga ntahe aravuga ko bashimye inkwano. Acavuga yamara ko bafise abigeme benshi none batazi uwo bavuga. Umushinga ntahakwa aca hamagara umukwe iyo yicaye mu rugambiriro, aza guhagarara iruhande yiwe kugira ngo amufashe kumenya uyo yashimye. Iyo ari umukobwa yirehereje umusore, canke iyo ari umwigeme yashimwe n'abavyeyi, baca basimba uwo mugigwa.
abakobwa bose baza barankwa gushika umugeni aza ubwa nyuma, aza avyinirwa n'urunganwe. Ashitse ibiba ngibi: kera umusore yaca amwambika impeta, ubu abanza kumuha amashurwe akabona kumwambika impeta. Umusore aca yereka abariho bose ko amwambitse impeta, baca baja kwicara, umushinga ntakabandanya ijambo ryiwe ashima. Buno nyene umusore aca atanga agashimwe ku bavyeyi. Ni icuma ca nyina w'umwana kigizwe n'injojo, ibihete, inyerere n'ubuyeye azokwambarana impuzu y'ipfundo iriko amagagwe yera amuhananye. Yaramuha inkoko z'urwamfu nziza canke akamuha igisimbo c'ubugwegwe. Ubu aho haziye amajambere bamuha imbakure canke isafuriya nshasha. Ico gisimbo nico bashinguramwo impuzu z'agaciro. Icuma ca se w'umwana kigizwe n'icumu ryiza. Abafise inka bamuha umuhunda wo gutera abasuma b'inka, bamuha inyobozo be n'ubuhiri bwo gukubita inyamaswa, ingwe canke intare ije kumwiba inka aziragiye. Yaranamuha igihete c'abagabo. Umwigeme nawe nyene yaratanga agashimwe ku bavyeyi. Yaratanga icuma ca nyina w'umwana caba nk'ic'umusore yatanze. Yaratanga kandi icuma ca se w'umwana caba nk'ico kandi umusore yatanze. Umusore n'inkumi abaraganye n'urungano rw'ibusore n'ibukumi baca baja kwicara mu bibanza vyabo. Ijambo rica ribandanya, umushinga ntahe w'umusore akavuga ashima ko bamushize mu muryango abaye umwana mu bandi. Abashinga ntahe baca basomana ku ntango, hakurikira ba mwana hanyuma baraganye. Umusore n'inkumi bagiye gusoma, habanza gusoma umusore ku ntango y'urwagwa, agongoje agaha umukobwa nawe agasoma akagongoza kuri uwo mukenke nyene. Bagaca bamupfundururira impeke nayo. Umukobwa yaba agifise umukenke agasoma ku mpeke, agongoje agaca umusore nawe agasoma ku mpeke. Umukobwa baca bamwongera umukenke bagasomana rero ku nkono bashaka ku ntango y'urwagwa canke ku mpeke iyo ntwagwa. Itegereze neza y'17 aho hari kera. Ubu 2020 mu bisagara vy'u Burundi no mu mahanga tugira ibikurikira: umukobwa aje bararamukanya n'umusore bakaja kwicara, baca baha inzoga abashitsi n'abakwe. Umukobwa arakiriza ikirahuri agasomesha umusore, umusore nawe agasomesha umukobwa. Bagasubira nka kwa kundi, umukobwa akarisha umuhungu, umusore nawe nyene akarisha umukobwa. Impundi kayaga ko bemeranye, kanatsinda n'imiryango iranywanya. Urubanza ruca rubandanya ukuri kwamye. Sindimwo ariwe mushinga ntahe w'umusore yosaba ijambo avuga ati: tugira amahoro, ndashimye kandi ndishimirije ko mu ngabi y'umugeni agiye gusanga umusore wanje. Nimuvugirizwe impundu n'ingoma, kuko kuva ubu ndazi neza ko umuhungu wanje agiye gusubira kuba umwana mu nzu. Kanatsinda yumvise ko tuzoza, twaciye tubona akarusho. Ubuho akamwemwe karamusya, namwe ni mumurabe, agiye gusubira gutumwa yongera agamburuke. None rero nashaka mwitegure, iyo tuja murabura ni kure mu Rutegama. Kanatsinda ngenda ndamujanye, nta usiga inka mwigabiro. Iciza nuko umuryango wabonye umwana kandi ukongera ukatubona twebwe twaserukiye umuryango wundi. Namwe kandi umwana bagiye gukina n'umwana wanyu muramubonye, muteye mutugamburukira tugira amahoro. Ntitanguranwa umushinga ntahe w'ibukobwa yoca avuga ati: tugira amahoro. Mushinga ntahe watugendeye, natwe ntitworeka kugukengurukira kandi dushimiye. Yamara ntivyokunda ko umwana mugenda mutwaye uno munsi. Nivyo ko twamugavye ntako twomusubirako. Umusore wanyu ariwe wacu nagenda reme. Niyumva kumbuye umwana wacu azoza kumuramutsa kuko turamuzi. Ico mutahanye n'umuhango ko tuzomuzana. Burya dufise umuryango munini uri n'izina ryakunze. Umuryango wose ntibari gukwira ngaha. None rero nimuduha akanya tumenyeshe umuryango wose iyo nkuru nziza y'ubwo bucuti twunze. Kandi nayo nasenge ntibarakebukana ngo amusenge yongera mutekerera impanuro.
naho ndaguhaye isango mu mwaka uza muri ntwarante. Itegereze neza 18. Yamuha ikiringo kitarenza amezi 6 ngo amasaka azobe yeze, ko ari ukugira ngo bazoshingire uwo mugeni indya zeze bafise iyo bamutwikuruza. Ari nk'urubanza rwaye mu kwa 3 baca mujana mu kwa 8, amasaka yabayeze mu kwa 6. Ari umukobwa kowe mu kwindwi yaca agenda mu kwa11 canke mu kwa12 baba bimbuye ivyo mu kwa10. Mvuze mwakuza kuko turi muri Nyakanga ku 2020. Ushize kamezi 6 ucuronka ntwarante. Ndabanarira ijambo rero. Yamara ntucu vyaguruka turacayaga. Turatera ijoro ijambo mbe n'ubu urabona ni mwijoro. Nituratamba warumpera iki ngo dutambe tutari iki tugira amahoro. Sindimwo ariwe mushinga ntahe w'umusore arashima iyo ndagano. Bakaca babandanya abanywa. Haraba igihe c'itabi. Umukobwa yarazana inzoga iryoshe kuruta izatanzwe zose. Yaba ari nk'ubuki canke urwagwa rudateye amazi. Naruka bazana nk'amakarato 2 y'ibiyeri. Umukobwa yaraha ibiyeri abantu bakuru muri urwo rubanza. Yahera ku mugabo wiwe, agaha umushinga ntahe, agaha abavyeyi b'umusore. Yarabaha kandi n'itabi bakanywa. Aha amajambere aziye babaha itabi rya sport. Twagiyita isipoti, ni rimwe ryari ku mukinyi muvara wa Vitalo. Inzoga bazana izikwiye ku buryo umukobwa ahaye ab'ubusore n'umusore yaraha ay'ubukobwa. Ico gihe baca bazanira umukwe inkoko y'inyama zikaranze neza, nico biyita inkoko y'umukwe. Umusore n'umukobwa basangira kuri iyo nkoko nyene. Naha baca batangura gutamba inkugu ikaduma. Kera havyina abakobwa b'umukobwa na umuhungu. Ko mu rugambiriro haba ari hatoya baca baja gutambira mu rugo. Umuhungu n'umukobwa ntibatamba. Imvyino zigabanutse aho ni nk'isaha iheze batamba. Haravugwa ijambo ryo gusaba amagaba. Abo n'abatama basigaye mu rugambiriro. Uribuka ko amagaba baba yatanze. Ivyo nabivuze na kare. Baca baterura intwagwa iryoshe. Baca bazana ayo magaba bakayashira iruhande y'iyo nkono y'inzoga. Iyo nzoga bayigabuye niho n'amagaba baca bayagabanganya abo bayatse. Carazira guha umugabo igaba ritari gwiwe. Kugira vyorohe rero amagaba warayafata ukayashira hamwe ari nka5 ukashira kwa kantu ukabuzi ko kanaro ko kanaka. Gutyo. Iyo nzoga igira ihere baraka agashingura cumu. Nukuvuga nk'uwo Ponsiano Sindimu ariko yaka agashingura cumu. Ako gashingura cumu barakaronka nyene. Iyo nzoga yaba ari umubindi mutoya canke bakabaha urubaya canke bakure inywa ku mushinga ntahe n'abavyeyi gusa. Iyo bakure bayizana n'inkono 2 muzo bazanye gusaba. Baba bazicagatije inzoga y'impeke n'inzoga y'urwagwa. Izo nzoga rero zaba arizo bagenda baranywa ngo ntibanyotegwe bakiri mu nzira. Izo nzoga nta shishiro zajako kandi ntizapfundikirwa. Mu kuzitwara bazishira ku rutugu bagafata mu kanwa. Ziri mu kibido naho nyene zitwarwa ku rutugu atashishiro zigira. Hanyuma rero iyo nzoga bayihejeje y'agashingura cumu bagaca bikibanurana abakobwa bagitamba. Bakagenda baratamba bagasiga n'abandi b'ibusore bagitamba. Uko barengana batacumba amafirimbi y'ubukobwa niko baheba gutamba no kuvyina. Uko abakobwa y'ubukobwa batumva amafirimbi y'abakobwa y'ubusore niko baheba gutamba maze bagahereza gutamba icarimwe. Jewe uko niko ndabivuze niko ndabizi. Urabona ko nabisoma kugira ngo umuntu avyumve kumwe. Naha rero abantu bari baransavye ingene imigigwa yo kuja gukwa igenda ndaheje kubivuga. Nkeki wanyu mubigira ukundi. Nkeka mu gihugu bamwo mubigira ukundi. Jewe rero ivyo nivyo nzi urazi gene unterera. Nohera heza ngira nti hajya kwisi nimagiriranire n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru ko nkwigishije nawe mfasha. Nufyo ndahwanditse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nufyo rero gakengera ngumenyeshwe zinamushi nigishije. Nusangiza abandi kicigwa ntuce ubwenge wenyene.
nushime kuko nigoye ndakwigisha kandi utari kurandungikira amafaranga kubisanzwe umwigisha wese burya arahembwa. Ubwa gatanu nunsaye kwigite muravyo ica abarundi akabehe gemaira akaburungu kome ngo unterere canke uhera amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi umwana canke umusongore ntafatiro Patrice ndagusezeye nguhezagira nti urakagira impundu n'impuzu urakagira ipfundo ryipfuzo nabo ryopfupfahariza urakaruka wibwa utanga utivye urakagira ibanga n'ibanga ubangiramwo imbuto ikibirengeye vyose uragakunda Burundi abarundi n'ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo.